Wagomba gusoma ijambo ry'Imana imbere yuko dukora igikorwa nyamukuru. Iki gikorwa muje gukora atari igikorwa ciwanyu gusa canke ciwacu gusa, ahubwo ni igikorwa umwami wacu Yesu yabanje gukora, natwe tuje kuwototsa ikirenge mu c'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, amen. Kandi abarundi bacira umugani mwiza cyane mu Kirundi ngo imfizi y'intama itendera nande hasi. Data rero yarari niko natwe dutegerezwa kumera. Amen. Yabatijwe natwe tugomba kubatizwa. Amen. Kuri kwijambo ry'Imana amaze gushitsa ukugororoka kose akaja mu mazi, ijuru ryaciye ryunguruka. Uyu munsi ijuru ryungurukire kuri mwebwe mu izina rya Yesu. Havamo ibyiza byinshi. Ryunguruka amarira azogabanuka, ijuru ryunguruka gusuzugurwa n'agahinda, ijuru ryunguruka ibyaha muzobizinukwa, kubera hazoba haje iby'ijuru mu mitima yanyu, hazoba haje ubwiza bw'Imana, hazoba habonetse impinduka nyinshi. Ijuru ryunguruka, Imana idufashe cyane. Rero mwami Yesu turagushimiye kuko amajambo yawe aturemesheje. Rero mwami Yesu tugiye gushitsa kwa kugororoka wavuga. Rero ndakwingiza ngo umuntu wese umugirira neza kandi umufate ukuboko. Atitwa anze kugirirwa neza.